Hello everybody, bakunzi ba BD USA. Of course, yes, my name is Felix Kaongo, Burundian Kara. Don't let your dream be dream. You should make your dream true. Of course, yes, twaronse umushitsi adasanzwe. Reka ndaguha ikaze ndakuramutsa hano washitse ni muri BD USA. Murakoze cyane. Ni vyishimo bidasanzwe kubona washoboye gushika muri kino kibanza cacu ca BD USA. Turi kumwe na Ernest. Abantu barifuza kumenya Ernest ninde? Ego. Ernest nje ku mazina yose y'abavyeyi nitwasaba yumva Ernest sanzwe n'umuntu akora nyuma y'ivyuma nyene vy'amakamera canke ibindi bindi sanzwe mu bintu vya journalism nyene umuntu akaraba buke yego niko sanzwe mbayeho mu buzima bwa misi yose. Uvuze ati mu bintu vya journalism uraraba buke ubushatse kuvuga iki? Kuvuga ko utaragera dupate nturagera kure cyane yaho nyene ba wifuza gusa uri kuragerageza gutambuka intambwe imwe nyene kugira ushika aho ba wifuza kuko hari haba amaze kugera kure mvuga ko ari cyane bamwe badukurira n'ubu ari bo bigisha bacu batubwira ati ahonyoye ngaha wonyika mugo honyoye ngaha nta kibazo. Ernest wavuze ko urakorera inyuma ya kamera ukongera ukaba n'umujournalist ivyo byose ubikorera carimwe? Bisanzwe byose birashoboka ariko hanini ya n'inyuma ya kamera. Hanini ya n'inyuma ya kamera. None muri ivyo byose talent canke wewe ico ubona kiza imbere yawe ni ca? Kiza imbere ya byose ni gukora iby'ubutekinisi ukoresha kamera n'ibindi ukurazi umaze kuba muri ivyo hari ibyo musanga bijana na kamera nimba ari nko muri studio ugakoresha nko mu mixer biki settinga n'ibindi byose urumva bijana n'inyuma ya kamera. Ni ryari watanguye uwo mwuga wo gukorera inyuma ya kamera? Ndabimaze mu mwaka. Muri uyu mwaka wose umaze gushika kuki? Muri uyu mwaka ivyo amaze gushika ko ugiye kuraba ni byinshi kubera ugiye kuraba aho ba waratanguriye kubera ugiye mu yandi kuba uri kumwe n'abandi bantu cyo gukora ibindi bintu taba uri kurakora bivanye n'ivyo warumenyereye uri kurakora usanga uguma wunguka usanga nkuno munsi we twicaranye ico ndiko ndakora ukabona sinenda gishoboye cyane ukanyerekana kimwe kiba kigiye kuri vya bindi narinzi nandi je ndarondera usanga mfise ikindi gumuduga ko vyamaze konka n'ivyinshi muri ico gihe cyo mwaka wose. Ego Ernest musanzwe mukorera hehe? Je hano risanzwe nkorera hari muri Indundi TV niyo nakorera. Ubu naho ubu umuntu aracari buke gusa ni vya bindi nyene usanga bya bintu byo kudafa canke ntukire usanga uri hahandi nyene urumva. Uvuze ko udapfa canke ntukire sintahura icyo ubushatse kuvuga. Kuvuga ko udafa ntukire hari ukuntu muri ubuzima tubayemo uko uburi uno munsi uba wifuza guhinduka ejo kugira ngo uhinduke kandi habe hihinduka uve ku rwego waruriko nimba watambuka rimwe utambuke kabiri basi. Uve ku rwego waruriko utambuke kabiri. Ni kihe kintu uri kurakora kugira ngo ushike hahantu wumva wifuza ko woshika? Ivyo umuntu ariko arakora ni byinshi umuntu aragerageza gukora ibintu biriya bitandukanye byinshi ntituba tubishira mu majambo umuntu aragerageza bikabonekera mu bikorwa ubwo tuko turavuga mu majambo cumengo nibindi bintu uraja mu bikorwa hamwe umuntu ibikorwa bikivugira mu bisanzwe ibikorwa bikivugira. None uri muri entertainment na showbiz hano mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ni gute ubona iri kiragenda circulation? Mu bintu byo muri entertainment na showbiz muri iki gihe uko bigenda hari ukuntu bamusanga babizana abandi bakabizana kimwe gusa udashatse kwiteranya muri bimwe na biriya urabanza guhagarara ukaraba bamwe bagaje nawe gacohera aho nyene ucuza kumenya ico ufata kubera uvuze ngo hari ico ugira bivugemo bamwe bataraheza canke ibindi hari gihe usanga wasubiye inyuma canke wabatanze imbere urarindira bagafuma gutanga intambwe imwe nabwo kugenda nikurikira. Hari abo twakwita aba fans b'umuziki w'u Burundi baza ugasanga bako baravuga ati journalisme canke aba journaliste ntiba promotinga ibikorwa vy'abaririmbyi bacu iki niki wewe bivuga ku iki? Ivyo biramaze kuboneka kuko sinza kubivuga handi nanje biramaze kumba ko ku bintu bijanye no gupromotinga umuziki ukarondera umuntu kamwitura mukavugana mugabo gasanga nango riko raho hamwisekuro byo muvuganye byose yego muri uwo mwanya ko muravugana usanga ari sawa mugabo mukanyibwire ko murondera canke muri ko murakora ibyo mwavuganye ugasanga ni sawa ariko kuri bamwe byari ko birahinduka kuko ndibuka je ngitangura
nubu ndacimama nk'ipapa ndaci muri ivyo bintu vya entertainment canke mu bundi buzima busanzwe usanga umuntu yimama k'ipapa ariko mugabo siko tugomba ko bihora turagomba guhindura ubuzima bw'umuntu buhinduke kugira ngo urabe ejo hawe ukuntu haba hameze ariko umuntu aguma akora agomeza gukora kuko ntucika intege uguma uriko urakora kugira ngo urabe ihinduka ry'ivyo bintu kuko haragera umunsi kuko tumeze nk'abarimyi umurimyi niwe agenda akarima atazi ko imvura izotasura azotera canke ntazotera canke niyatera azimbura canke ntazimbura niko tumeze. Thank you so much. Of course, yes, my name is Felix Kaongo with Ibidi USA. Okay, wavuze ko warusanzwe ukorera muri Indundi. Muri Indundi musanzwe mukora ibikorwa byanyu gute? Yeah. Uko dusanzwe intunganyo yaho kwitunganije nje ndibaza umuntu agomba kubimenya neza uko intunganyo yaho imeze. Yo hashikama niho yo bibaza neza bikagenda neza gusumba ko nabivugira ngaha. Ego. Ariko si ngombwa ngo umuntu ahashike urashobora kuvugisha ukuri akari ku mutima uko usanzwe ubibona ibikorwa mu bikora. Yeah, uko dusanzwe tubikora ibintu birakorwa neza kandi ku rutonde rwiza gusa ugomba kujana detaye tuba turi ahandi apana imbere za kamera ya za video USA. Yes. Ego cyane mbese Indundi ikora iki kugira ngo igire icifashije kubaririmbyi b'abarundi ndetse na buri muntu wese ari muri entertainment ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yeah, ugiye kuraba ku mateka ya Indundi kuva na kera yamye ugiye kuraba mu gupromoting umuziki niyo ya mbere yatanga gupromoting umuziki kandi nubu barabikora kabisa uko bashoboye baragerageza kuraba za mpana aho ziri hose ukagerageza ukaraba nyene winjiye no kuri Indundi TV nyene ukaraba byose urabibona kesho ugiye kuraba urasanga ko ibintu bya entertainment cyane barasupportinga abaririmbyi gose ukabona yuko nabo nyene babishima kabisa. Of course yes, none ugiye kuraba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu bagenda bavuga ngo umuziki ntaho ushitse abandi bakavuga ati turafise intambwe twateye naho tugeze wowe ubibona gute? Yeah, kuri bamwe kujya umwe wese avuga hageze kubera ugiye kuvuga ngo bamwe bavuga abandi bavuga ko niko biri bavuga gutandukanye kimwe gusa ni nkuko dushobora guhurira mu ibarabara je nkasanga ndamerewe nabi nawe hari ico ndoshije ugasanga uwo munsi urampembuye uwundi munsi uhuye n'undi muntu akakubwira agasanga ntaco ufise je wagize uco ufashije ndafise uko ndokuvuga ujya ataco bamufashije nawe afise uko azokuvuga nuko biba bimeze rero umuntu wari wese ntibakuvuga kumwe kuko nta muntu bahanigwere bose n'amafaranga se bose bayavuga neza abayafise baravuga neza batayafise ugasanga bavuga nabi ngo yaradukwefite kumbe urumva n'amafaranga sikuri bose. Ego cyane none ugerageje kuraba umuziki Indundi mu myaka yahera n'uyu munsi twaba twarateye intambwe cyane. Yeah, intambwe irahari ugiye kuraba ubaho bigeze urashobora kubona nko ama company kanaka ashobora guhamagara nko muririmbyi okay dukorane uko bigenda iyo ni intambwe ya mbere kubera kare ivyo ntivyari biyone kubera babona yuko babigiyemo arashobora kunguka arafise icyo ashobora kugarukana bikagenda neza gusumba ukundi muntu wari wese yarabyiyumvamo yashobora kubikora. Yeah. Of course yes. None nk'umuntu uri muri entertainment uba muri back of camera ukaba uri n'umujournaliste ntihenze nikihe kintu ubona mu muziki Indundi wosahiriza abarundi ndetse n'abanyamahanga kugira ngo dushike hahandi umurundi wese avuga ati muri uwo mwanya turabona umuziki w'abarundi washitsaho twakwifuza gushika? Yeah, jecho nofasha mu bisanzwe nkaho nabangeza kwera abo nkizikira ubwo bireha ni gufata guhimiriza ku bantu bamwe bakurikirana umuziki Indundi kuza barakurikirana bagakunda nivyo ngaha hama bakaza baranafashanya mu bisafise cyafasha ubundi uko ngenda ko biraba hageze nk'iri kurakora audio urashobora kuronka audio nk'amafaranga ya audio kayaronka dufate ugasanga muri clip n'ikibazo canke amahera ya clip rose make ugasanga ari abantu bagiye baza baragufasha bivuye muri uwo mutima nyine wo gufashanya nico no himiriza nk'abantu benshi afise bitanushirako canke hari gihe usanga ari clip keneye nk'abantu benshi wowe wumva ico kintu giterera ugashobora kuba mugenda kubera benshi bararihwa ugiye kurama gukora clip umuntu wari wese uzanye uretse abandi bagenzi biwe mufashanye abandi urabariye rero umva ko adashoboye gufasha ico kintu yo umuntu yoza barabahimiriza hama akaja muri clip yawe canke agatanga 5 10 15 canke akuriya location nimwe canke ikindi kintu nimba afise kamera guterera kamera nimba afise ikintu cyaco cyose gikenewe ari itara byose bikagenda neza nico no himiriza nk'abantu bamwe kuza barafatana mu nda kugira ngo ibintu bigende neza. Muri make uravuga yuko umuziki w'u Burundi kugira ngo ushike hamwe twifuza ubuze akanoti
ubuza akanoti umuziki w'Uburundi kugira ushikaho twifuza benshi baranabikubwira kubera hari kumwe no kubura kanoti ari umuntu avuga ati je ndifuza gukora ku gweguro ntibikunda sero n'amafaranga je mfise amafaranga nshobora kuronka ari hasi y'ivyo nifuza baca bakora vya bintu kumengo no kwikurayo bamwe kubera bwabo urumva n'ikibazo c'amafaranga kiribo ariko hari abaririmbyi tubona ngaha mu Burundi batari bake bariko baraduha ama video asa neza ama audio ameze neza baririmba neza babikora neza ya navuze nanje ni kuri bamwe si kuri bose nk'ubu nkaje namaze kubwira nti je ndi mama nk'ipapa ubwanije nye ntawe ndigeze umaze kuza kumbwira kuko harabo usanga avuze ngo wafise clip yakoreshe 10 miliyo 8 miliyo canke kuduga nyinshi ugaca wumva nkajewe uko ntibavyifashe hamaze kugira muri amafaranga wumva bivanye na script ukuntu bayanditse wumva norice uca ni vya bindi nyene byuko inkezi ubwo bireho cukora ya bya bindi bingana nuko ngana bikagenda neza cyo byakiruka nyene kubera nturi bugende gusaba utaronka birasaba wowe nyene ukoreshe uko ngana hama nk'umurundi asanzwe ari muri entertainment y'u Burundi n'ikihe kintu washobora gutekerera abarundi bose ya nk'icyo natekerera abarundi bose aho bari nuko bogerageza bakaza barashigikira ibyo wabo bagashigikira nabi wabo bagakunda nabi wabo hama bakaza barinjira ku mbuga za bamwe bagakurikirana hama bakagira n'amashare ama like ama comment ntibagiye kuri TV ya Video USA hama binjire ko bagire comment like share kugira abantu bose baze bararyoherwa bate bagiye gukora kuri kagakengere kugira ngo baze ababone babandanye bariko baraduka hama ibintu bigende neza muri bwabo umwe dufashanye twese kugira ngo turabe ko twoshika imbere kuko aha mu Burundi bisaba dushigikirane kugira ngo ibintu byose bizo biragenda neza thank you so much ntimwibagire gukora ku gakengeri hariya hejuru hama mu liking share and comment this is BD USA we love you so much thank you